nico gituma duca dusaba abajejwe intwaro na cyane cyane umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, abajejwe ubutungane, abajejwe umutekano kubahiriza ijambo ry'umukuru w'igihugu, ntihagire abavuguruza umukuru w'igihugu bari ngaho, banke bavyanke bati umukuru w'igihugu ntashobora kuvuguruzwa n'uwo ari we wese, kivyoshoboka. Bihaniza abantu ati mukaba mwatumwe n'umugambwe, genda mutoreze amafaranga mu mapermanence yacu, ja mu mapermanence birazwi ingene imigambwe itoza amafaranga. Ubu hari imigambwe 36 n'amatari 34. None nabo umugambwe wose ukwaduka kuva mu gitondo ukagenda mu gihugu, mu masoko, mu bubare, ahadandarizwa hose hadandarizwa, mu mashengero hirya no ngo mutazanya amahera ntimuzoronka ibi, ntimuzokora ibi, nta na kimwe muzosubira kubaza mu gihugu, ntimuboka akajagari kuba kandutse, igihugu kitoba kicitwa igihugu kigira mabwirizwa n'amategeko, igihugu kitisunga amabwirizwa n'amategeko, aho agateka kazina muntu gahonyangwa izuba riva atacamira. Ivyo navyo bikaba bitokwemerwa. Babituze rero abategetsi gutyo bazoba kandi bubahirije agateka k'umunyagihugu, agateka k'umunyagihugu.